Yes. Reka ndabaramutse inshuti zanje mumeze gute mumeze neza reka ndamutse cane mwebwe abakunzi banje nari nemereye ko nza live mu kanya kugira ngo tube turaganira ibijanye n'ubuzima canke ibijanye no kwiteza imbere mu nzira iyi canke iriya, cane ibijanye no kuja hanze. Igituma nje kuganira kw'iyi nzira ku bijanye no kuja hanze ni kubera iki? Kubera ko abantu benshi nimba ari ubuzima twovuga bwazimvye, usanga abatari bake bashaka kuja hanze. Niyo mpamvu naciye mvuga ati reka rero ndabategurira ikiganiro mvuge ku bijanye no kuja hanze. Kuja hanze, hari abantu bazi yuko kuja hanze ari ikintu kigoye, abandi bakaba bazi ko ari ikintu coroshe, ariko kuja hanze biri mu nzira zibiri, biroroshe kandi biragoye. Ndababwira impamvu vyoroshe kandi bigoye. Kuja hanze iyo wewe ubigoye canke ubihatarishije, birangira bibaye bigoye mbere cane ku buryo udashobora no kujayo. None ko nabemereye kubereka inzira zimwe zoroshe umuntu yocamwo hanyuma akagera hanze, nizihe? Nico je nje kubabwira nukuri. Mu bantu tumaze kuganira abatari bakeya, benshi bagaruka ku gitigiri c'amafaranga menshi basabwa iyo bagerageje kuja hanze. Ni ukuvuga wipanze ati je ngomba ngende mu bihugu vyo hanze, umuntu aciyeko amusaba amafaranga menshi. None ibi vyo guca ku muntu akagusaba amafaranga menshi twobigwanya gute? Nivyo ngomba ndabereke. Umuntu ashobora kwijana hanze wenyene. Iyo wijanye hanze nta mafaranga menshi usabwa. None bigenda gute? Kubera ko ntushobora kuva mu Burundi niba ufise amahera ngo uvuge ngo okay, ndavyutse mu gitondo, ejo nzogenda i Burayi, ejo nzogenda muri Canada. Ico ntikibaho. Bisaba yuko ubitegura, ukabisaba, ugasaba amaviza, ugaca ku bantu. Reka ndanabibutsa yuko izi nizo nzira zonyene abantu bibigwamwo cane. Umuntu wese kubera azi ko umuntu wese umugiye kuja hanze aca aguhereza n'ivyo vyose, abantu atari bake uca usanga bariko baracamwo izi nzira mu guhenda abantu. Uzana amafaranga ndakujane hanze, uzana amafaranga ndakuronderere viza. Hari n'abo nabonye baha udufoto, bakabaka ifoto pasiporo ngo nakurondereye viza ngo ugire uje muri Canada. Umuntu yokuronderera viza gute utagiye muri interview? Nimba ugiriwe ubuntu kubona uri ngaha ngo tuganire, nagomba ndakubwira ijambo rya mbere, nta muntu azokuronderera viza uri mu Burundi utabanje kugenda kubonana n'ico gihugu, ubuserukizi bw'ico gihugu yakubwiye bakurondereyemo viza, ngo ugendeyo winjireyo muri ambasade yabo bakubone bakubaze, hanyuma bagire ivyo bakwibariza bonyene. Umuntu akubwiye ngo ndakurondereye viza ngo wewe ngo ndakujane hanze, uze umenye ko aguhenze, ntuze umuhe amafaranga, kuko ashobora kureka kugusaba amafaranga agatangira yicisha hariya na hariya kugira ngo abanze aguhishe, uronke ukuntu uzomuha amafaranga ku munota wa nyuma ubonye ngo viza bayibonye, ariko ntibishoboka. Sawa, karagaciyemwo. Jewe nariko nateguye kubereka uburyo woja hanze bitakugoye.
natangiye ndabereka uburyo guca ku muntu bigusaba amafaranga kandi menshi, ariko wijanye bigusaba make. Aha rero nca mpera hano, umuntu ari mu Burundi usibye nk'umuntu yagiriwe amahirwe yo kwiga, benshi usanga batazi na internet, usanga batazi no kuja kuri mubwiye ngo web canke website, ico ntazi ico arico. Mubwiye ngo umuntu ashobora gukora dosiye online yatiriwe agenda kure, akazogenda yabihejeje, kumbure yitaba amaranda byasabye mbaye ivyo ntumaja kubyumva. Abantu bazi ivyo bintu rero nibo baca baguhenda, bakaguhenda uburyo ukaha amafaranga. Mu kuvyirinda rero, inzira yoroshe yo kuja hanze niyo ngire ndakwereke. Mu Burundi abantu benshi barashobora gukubita amagendera bakaronka amafaranga angana no mu miliyoni umwe. Nimba ushobora gukubita amagendera ukaronka amafaranga angana no mu miliyoni umwe, aho ushobora guhaguruka ukava mu Burundi kandi ukazisanga mu bihugu vyo hanze. Bigenda gute? Ubu turi mw'ishirahamwe rya East African Community, umuntu wese ashobora kurira imodoka akava mu Burundi no mu Rwanda. Umuntu wese ashobora kurira imodoka akinjira Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, Congo, ntihenze naho hakurya muri Somalia, aho hose n'abatarinjira bariko basaba kwinjira, kandi n'abandi babuza kwinjira muri East African Community. Rero nimba ushaka kuja hanze ukaba uri kurumvira ko bizogusanga ngaho mu Burundi, ugakina idiri yo kuja hanze uvuye mu Burundi, nukuri mu bantu 10 bizokundira abantu 2 canke umuntu umwe. Mu bantu 10 bizokundira abantu 2 canke bikundira umuntu umwe, kubera yuko mu Burundi bigusaba amafaranga menshi, kandi mu Burundi kuhava ntibyoroshe, kubera urazi yuko niyo usohotse mu Burundi leta ucubona umenga kenshi bavuga ngo abantu bagiye hanze bagiye gusebya igihugu, ukivuga nabi, ariko mu by'ukuri abantu baja hanze bose baba bagiye gusebya igihugu. Hariho abantu baja hanze bagiye kurondera ubuzima, na dosiye zabo bakazikora neza, niyo bagezeyo no gusaba ubuhungiro kumbure bakabivuga neza, ntibasebye igihugu. Kandi nk'ubuvuzi mu gihugu kirakenye, nomotse kubera inzara. Iyo yonyene ni ide yumvikana, kubera Burundi ni igihugu ca nyuma gikenye kw'isi. None ngaho gusigaje igihugu kibi niko baza kuvuga ngo bagire banyice, ngo hariho intambara ica ibiti, ngo bini bahubwiye kubesha. Aho uvuze ukuri ati nturuki Burundi igihugu ca mbere gikenye kw'isi, aho vraiment ntibaza kutobesha. Nje gusuma, nje kurondera ubuzima. Ariko rero si biguza kuko hariho inzira nyinshi abantu bakoresha bageze hanze. Mu nzira bakoresha hariho n'izindi navuga zijanye no kuvugisha ukuri ikikugenza, ukavuga ati je nje gusuma kandi ninaronka nzoca nisubirira inyuma, ninaronka amafaranga nzoca nisubirira mu Burundi. Nkaho nukuze dosiye yawe kandi uyikoze neza, kumbure udasebeje igihugu. Bimwe abantu bavuga yuko ari abantu bagenda muri diaspora bagaca basebya igihugu, kandi n'abavuga ko usebya igihugu, iyo ugezeyo ugatangira kurungika amafaranga mu Burundi, baba mbere yo kuvuga ngo uzana amahera, baca batangira kwituma diaspora, uzana imitahe, kandi bagiye bagutuka. Jewe nk'iyo mba nari umutegetsi afata ingingo, nobwira bene Burundi nkabigisha gusa gukunda igihugu, hama nkababwira ati comoka mwese, nkaguma ndabigisha gukunda igihugu, mu Rwanda babwira ati comoka mwese, ndabaha n'amaviza, abandi ndabarungika kwiga. Ivyo bizofasha umuntu yuko agera hanze akaronka amafaranga, kandi uri muri nyuma
kandi atavuye mu Burundi, kuko atavuye mu Burundi nabi akagaruka kubaka igihugu. Ibihugu byabimenye kare nka Kenya burya n'u Rwanda ntirubangamira abantu bagiye hanze bavuye mu gihugu, ntibaze bakoreshe gusa ntibabivuga kugira ngo twe ntitubimenye, ariko si ico ntashaka. Reka nibandanirize nkwereke ya nzira ishobora kugeza hanze mu buryo bworoshe udakosomye amafaranga menshi. Pointi ni iyi: nimba ugomba kugenda hanze udakosomye amafaranga menshi, rondera pasiporo, pana laissez-passer, pasiporo. Canke nimba udafise pasiporo ntaco tangira urondere laissez-passer, mugabo utegekanye yuko inyuma y'imyaka nk'itatu uzogaruka mu Burundi ukarondera pasiporo ufise laissez-passer. Reka mpere kuri laissez-passer, birakorohera yuko uva mu Burundi ukinjira mu bihugu duhana imbibi, ni ukuvuga nko kuja muri Kenya canke kuja muri Sudani y'Epfo canke Uganda. Aho n'ahantu ugezeyo utangira kumenya ukuntu bakina amadiri yo kuja hanze, kandi ukiri mu Burundi ntavyo uzopfa umenya. Uja ngaha ugize Imana nkavuga ijambo rimwe canke abiri ugatwara yo nyene, ugize Imana nkavuga amajambo 3 ugatwara yo nyene, ariko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Uri mu Burundi n'ukuri nta kintu ushobora kumenya. Wese narije sindi hanze, je ndi hanze ntitwa impunzi, sininjiye ngo ni impunzi, ngo mvuye mu nkambi ngo ngiwe amahirwe ngo baranjanye ngo Buraya. Oya vraiment, naje mu byo hanze mba mu bindi bihugu narimwo, kandi ntagiye mu bintu by'impunzi. Ibintu bwa mbere ndabivuze ngaha ushobora kuba atabyuzi, ariko je sinavuye mu Burundi mpunze umbure uvuga ngo ndahunze ngo ndagiye ngo no. Ubwo nahavuye nije ndabuzi, umugabo gusa jewe sinaje mvuga ngo mu buryo bwaje ngo mu nkambi ngo ya ACR ngo gaci bajana. Oya vraiment, kandi niyo ndi ni bwa mbere bivuze ngaha nta muntu yarabizi. Abantu bose babonye umuntu ari Buraya Amerika babaza ngo ari Buraya kubera yagiye mu buryo bw'impunzi. Birashoboka, ariko kandi biranashoboka kubayo mu buryo atari ubw'impunzi. Ugezeyo ushobora kubikora kubera ngo uhabe neza, kuko iyo uvuze ko usabye ubuhungiro ntibaraba uburyo wawajemwo canke uburyo wahageze, ariko ubuhunzi buratandukanye. Hari umuntu aba yagezeyo yavuga ati nahunze ngaha ntavyo gusubira inyuma, ubundi ati nahunze nciye mu bw'imbwa afise na pleve, ubundi akavuga ati je nivyo naje ngaha kurondera ubuzima, mugabo amahoro niyagaruka mu Burundi canke ninumva umutekano wanje ukwiye canke naronse ico ndondera nzosubira inyuma. Ayo mazina y'ubuhunzi rero ntasa, abantu bagira penedi nka Gervais Rufyikiri, Pacifique Ninahazwe canke abamenshi mukuru ba Rugurika, nkabajya amantuzi bafise amakategori bafise y'ubuhunzi bwabo, siyo je mfise, siyo ujya afise, siyo n'uwundi afise. Uko abantu bari hanze niko n'amakategori yabo atandukanye. Ushobora kuja hanze rero ukabayo kandi utitwa impunzi yahunze iki cyangwa ukavuga ati reka mbe ndahabaye, ubaye urahabaye nyine witwa impunzi kuko utari wanyu, mugabo ntaco bitwaye. So nuko rero ndabona ndabiga ukuntu umaze kugirirwa amahirwe ukagera mu gihugu kimwe co hafi y'Uburundi, ushobora kuzokubita amagendero ukagera hanze. Icya mbere uvuye mu Burundi uzunguka ubwenge. Ibi ndiko ndababwira no kuri nivyo bintu abantu batuma kumbureje bankunda bakanankurikira, n'abantu bake bashobora kuganira ibintu n'ibi no kuri. Je n'amasanga inbox mu buryo bwa audio ndabibabwira cyangwa guhamagara, mugabo wanditseho vraiment ntacyo uzofa ubonye, ntacyo sindakwishura kubera nta mwanya nobona. Umuntu wese yanditse sindamwishure, amenye ko impamvu ari kubera ko yanditse, kuko ntubara ko message 800 none nozisoma zose, ariko audio ndashobora kuzisoma kubera ko ziba ari nkeya, kandi audio ndayisoma ndiko ndakora n'ibindi bintu. Okay, ukuntu ugeze hanze utangira kumenya ide z'ukuntu abantu baja hanze, ukabura ikaronka amafaranga. Urumva
hari n'igihe ushobora kugirirwa ubuntu ukaronka kugenda mu bwo buryo bw'impunzi kandi mu by'ukuri ntiwagiye uhunze mubo ukabona iyo nzira yo kuvayo ukagenda hanze mu buryo bw'impunzi ni benshi bikunda ivyo bintu kandi bavuye mu Burundi badahunze bagiye kurondera ubuzima ko bigaca bikunda rero ikintu cya mbere maje kukubwira wewe hari ibindi bintu uzobabwira ubundi munsi nzotunganya ikiganiro ndababwira ibijanye n'ibihugu bigendeka ariko mugabo reka nakubwire ubu mu majambo make ntaraja muri commentaire kuraba utubazo mu ishure nkubwire yuko ubu uvuye mu Burundi ukerekeza Malawi biroroshe canke Zambia ni igihugu ciza jewe ndababwire nk'umuntu ari ngaha i Buraya gushika uyu munsi mu bihugu biri muri Afrika vyoroshe kubamwo uraja Zambia gushikayo n'itike iri mu miliyoni umwe guca mu Kinwabi ugombye kuriha naho uzoriha nk'imiliyoni n'inusu canke zibiri ugeze muri Zambia ntuzobura umunyarwanda canke umurundi aguha akazi nukuri buriho kandi mu myaka ibiri wamuvanye ko nawe urose vyiwawe bakora ubuzi bwo gucuruza harakora ibyo guteka ariko cane cane gucuruza umuntu ugeze hariya muri Zambia uguhaye akazi ntaguhemba aragukoresha umwaka wo iseshe imyaka ibiri mwavuganye imyaka ibiri nimba yatangiye umutahe wa miliyoni 5 z'amarundi mugaca muharo bagasanga afise 15 bagaca avuga ati wewe ukwezi niyo guhemba 100 500 izi wawe ni 2.5 nabaca gukotera ishop yawe gatoya kwagakurirako nuko bakora ivyo mutabizi ntimushaka kubimenya ugiye muri Sudani y'Epfo twadabereka inzira urumva aha niho ntandukaniye n'abandi bantu uvuye mu Burundi aho navuye muri Zambia ugiye muri Sudani y'Epfo ugiye muri Sudani y'Epfo niyo utazi moto ivyo byose n'ibihugu je nagiyemo niyo utazi moto ugezeyo uhasanga abarundi abanyarwanda b'abamotari niyo business bakora cyane no gucuruza amashopu babitangiye ubwo cyane cyane n'amamoto agaca kugurira moto uca wiga moto uko nyene cyo bakora ikiyedi iminsi mikeya nimbukeye agaca kugurira moto aha bari muri South Sudan muranyi basi niko ndababesha kujya bakina ikirimba akuguriye moto y'imiliyoni 2 aca kubwira ngo uzompe miliyoni 4 uwo munsi aca yikwandikako ugakora imiliyoni 4 uzironka mu mwaka umwe canke mu mwaka n'igice ya moto iba yiwawe kandi igume mu Burundi worinze upfa tayirose nuko abantu batera imbere ni muri mu Burundi rero ukicara ugasinzira ngo bimeze neza ngo nzoronka ngo umuntu azonjana hanze ukagumwandika muri commentaire gusa ngo twereke inzira sinshobora kwishura message 10,000 fise abantu bankurikira 220 ingahe ubonye ntakwishuye ntuzubabare niyo mpamvu nja live rimwe tukaganira aha ikibazo waba ufise ndakikwishuye canke kumbure uzobaze ejo nkishure nyina bafise umwanya ariko niba ntafise umwanya nawe urumva ko sinzokwishura rero inyishu y'ibibazo ufise nuko ubura abo muganira ubura ababikubwira abarundi dufise inzigo n'umuntu azi ibintu ntabibwira uwundi ngukira je ndaguhamagara ukansanga muri Mozambique canke Malawi canke Zambia amafaranga yanje ninjiza ntumbuza kuyinjiza nsanze muri Kenya akazi kanje kaguma kameze neza mboneye bana bajya gutera ntuze abarundi zamarakundana ushobora kuzana umuntu mu gihugu urimo wibaza ngo ni uhageze ubwa mbere ngo ufise ibyo ufise ukamuzana mu mwaka umwe agaca gutanga agenda i Buraya akazogufasha gushika i Buraya ibi ndabifisemo ubuhamya
ushobora gukura umuntu ruguru ukamujana i Bujumbura wibaza ngo n'umubono canke yaza aho akagusanga ukamwima n'indaro wibaza ngo n'umubono. Mu myaka 3 5 usigara umusaba ngo mfashe iki, kandi akiza waramusuzugura ukabona umenga n'umuntu aba yabaye, urumva ukabona ko wahageze waguze imodoka waguze moto. Je ndazi ko ari abantu twagendanye mu mwaka w'ibihumbi 2002 na 2003 na 2004 nari ngahe Bujumbura, abo twari kumwe mu kazi, urumva. Ariko hari igihe inkiri ngaho nyiri Bujumbura mu myaka y'ibihumbi 2009 n'umunani na 10 hariho abonzi benshi nari nsigaye mfashe ibintu batiyumvisha ko byohavuye bibaho. Hariho umuntu jewe naho arambwira ngo nyigishe computer, ni ukuri kw'Imana siniko ndababesha, sinzi ko ariko arankurikira akanka. Harageze igihe ansaba ngo ndamwigishe nanje computer, ibintu uravyumva kandi ariwe yarayizi, nkamusaba ngo nyigisha computer akanka imashini. Mugabo harageze igihe narasaba ngo yinyigishe, n'ubu narayimwigishije ibice atarazi, namwigishije igice bita Photoshop, yarayitunze akora ibiki n'ibiki n'ibiki. Mugabo Photoshop nayo yarazi gukora amafoto, kweditinga, biya bintu biragoye gose, urumva. Narabimwigishije kandi ari umuntu yahora yigira umuntu watari. Siniko ndavuga nabi mubabarire, ariko ndiko ndabamotiva mwumve ko ibintu bihinduka. Umwe ushobora kubura umuntu ubona umenga nyene uri umuntu akomeye, ufise ibi n'ibi, izina ry'Imana ubuzima burahinduka. Hari abantu bari batagisivero jewe nzi. Hari igihe nigeze kuba nkora akazi k'ubumotari, urumva. Ubumotari narabukoze, sindaje muri detail y'ubuzima bwanje nk'aho ndababwire, mugo je narakoze ubumotari sans blague. Nyagihe abantu barashobora gupasira abandi bakabacira amaperemi, hari ukuntu natwabikora nyine tugafashanya, aho sinda kubivuga byinshi murabyumva namwe. Abantu nagiye ngirira kaga system, nyaga system, ubu batwara za remorque n'abagenzi, naha muri commentaire ntihabuze umuntu umwe ushingira intahe, urumva. Twabanye neza. Hariho abandi usanga bazi ikintu badakorera abandi, ibintu birahinduka. Reka nibandanirize bene wacu, ariko ndabacira amajambo make, ndaza gusoma commentaire mu kanya. Nuko rero nababwiye ko ugiye Zambia, ukagera Zambia ni igihugu ciza, hari abarundi, hari abanyarwanda, bashobora kugufasha kubaho, kandi uhageze ukahagera ushobora kubura akazi kubera ko bakubona bagukeneye n'ukuri. Nta muntu abura akazi kiretse bikirara. Abantu benshi baba bafise amashop canke bafise bacuruza barabuze abakozi, ariko ugezeyo ukaronka n'ukuri umuntu afise umutahe agomba kuja Zambia. Ikibazo uze ngaha apanga nkaza kumbwira ngo nta mutahe mfise ngomba kuja Zambia, oya. Nimba ushobora kuronka 1 million ukaba ugomba kuja Zambia, ntayo wawe nayo inzira yawe, jewe uzunyandikire kuri WhatsApp yanje umbwira ati je ndafise 1 miliyoni 1 canke 2 ngomba ndangira inzira no kwiciramo. Nta mafaranga nzoguha, nta n'ikintu nzokubwira, nzokubwira ku telefone ati wocaha ukagerayo. Ivyo amafaranga gusa nakubwiye ko n'inzira yawe n'ukuntu uzoyakoresha. Uzurira kwa Siyoni hajya, uzogera iyo nakubwiye, kandi uzogerayo kandi ntuzozimira, kandi ntuzobuhunza igihugu. Leta nticemba ngo umuntu areka abwira abantu ngo kuja hanze ngo ariko avuga nabi, oya. Siniko ndavuga guhunga, ndiko mvuga kuja kurondera ubuzima, kuza gusuma, kuza guhaha. Urabona ko Burundi burakenye n'ukuri, bwarabaye butoya, amatongo yaraze, dukeneye kuja hanze. Uri mu Burundi nta kintu uzoforose, mu bantu 10 hazotunga inusu y'umwe. Nta n'umuntu ashobora gutunga mu bantu 10 mu Burundi bushikuwe,
kuko nimba je navutse mu muryango turi batatu ubu naciye mbyara batatu, umukobwa abyara batatu, umuhungu abyara batatu, uwundi mukobwa abyara batanu, turi bangahe? Nuko nyine ahubwo nazo tuza turakindagurika byaba tutapfa cane Uburundi buba bwaramaze kuzura ni ukuri. Ahubwo mu Burundi harakwiye na politiki yo kubyara abantu bakeya n'ukuri ikaja mu ngiro neza, apana byo mvuga ngo ijambo ry'Imana ngo ibiki n'ibiki, basha ni ukuri ko umurindi turi ko kugwira Uburundi buzuzura tubone naho duhonyora ko habyara Imana, ariko tuzuzura tubone naho duhonyora. Natandukiriye murambabarira, intumbero ndiko ndababwira ni kubamotiva kubereka inzira yo kuja hanze bitabagoye. Ubusanzwe reka ndabereke, uvuze ngo ngiye muri Sudani y'Epfo, navuze Zambia, uhaguruka mu Burundi ukaja kwa Siyoni ukurira imodoka Kampala coach canke Jaguar, ureka arambwira ngo iyo pasiporo canke visa wayikura hehe udaciye muri aba bantu nyene, kandi nibo amaboko baca bazimbisha. Oya, pasiporo mwebwe muzizimbisha, je ndazi abantu bagenda gusaba pasiporo bakazibaha ku 235. Wowe uragenda ukabukinga bimwe bya online, iyo atariki baguhaye ikagera ukagenda, ni ukuri ko Imana pasiporo bayiguha kwajya amahera, mugo ugiye kuyigura ngo ndihuta baguca miliyoni nyene nangahe ibiturire, mugo pasiporo no kuri mu Burundi igurajya amahera kandi barazironka. Jewe sindiko ndavuga ngo iki murazi nkunda kuvuga ibintu ko biri. Iyo ugiye ukabukinga online, cyo babino kabwira umuntu akabigufasha, baguha amezi 6 canke 5, kandi umunsi wabugeze ukaba wageze ari muri PAF, baraguhamagara ukitaba ufise dokima n'amafaranga yawe, pasiporo bayiguha kuri yandi. Ndaza abantu baze kuzironka kandi bari mu Burundi, nabwiye gucya nyene nko gufina. None amezi 6 ntiwo yarindira, ubundi bwo yarindiriye ubusa. Urumva? Aho rero reka nce nibandaniriza, hagenda nta viza isabwa, ibihugu byose nababwira. Wowe ugeze ku mupaka nko dufata uvuye i Bujumbura urira kwa Siyoni ikugeza muri Uganda, guca mu Rwanda nta viza bagusaba, ku mupaka gusururuka na laissez-passer yawe, apana pasiporo, laissez-passer 40,000 nihenze umenga nayo, ku mupaka bahawongera bacubandanya. Kuri Uganda barakugongeye, mu Rwanda barakugongeye, mu Rwanda barakugongeye, muri Uganda barakugongeye. Nubwo udafise y'ihoteli, cyo ufise y'ihoteli ibiro mu hoteli umunsi n'imisi 2. Abagenzi bari benshi, abarundi bari benshi, gusa wicishe bugufi. Urumva, ushobora kubura abagenzi, ushobora kubura inshuti, nta muntu ashobora gupfa. Burya abarundi nubwo twankana rimwe na rimwe, nasanze abarundi bari hanze ntibameze nk'abari mu Burundi. Bo barakundana n'ukuri, bakubonye araguharara atuma guharuka mu nyuma, umugabo ntushobora kwicwa n'inzara wageze ahantu hari abarundi canke abanyarwanda. Ibi ndabibabwije ukuri, narabibonye ndabizi. Rero wowe uragenda bahagera ukarondera abantu mvuga rumwe, ntubabura. Iyo bangoze mbisa nshikira ngo nzoharuka naraza nshikira, uzogwa mu Burundi kubera ubujuju. Mumbabarire siniko ndabatuka, kubera kudatimba. Uratimba iyo udafise inshuti hanze, uratimba ukagenda ntushobora gupfa ufise amaboko, utuma ukora ikiyede, utuma ufasha umuntu ibiho, utuma ugenda urasaba akazi ntukabura n'ukuri. Siniko ndababesha. Ukagenda ukagera Uganda, ugeze Uganda ushobora kubandanya ukaja kuri Rebisi, ukurira bisi ikagukura hajya kuri Rebisi iyo muri Uganda, ukavuga ati mfashe iyo muri Kenya, cyangwa ukabaza n'umuntu igiswahili, usanga benshi bakizi, cyangwa igifaransa n'igicongereza abantu bavuga. Ukurira ntuzenya iyo modoka ikakugeza, izo kujabukana wa mupaka utandukanye Uganda
na South Sudan canke Uganda na Kenya. Kuri frontiere uja muri South Sudan niho bazogusaba visa. Wumva ufise ijana ry'idolari wibikiye ahantu canke niba atari senkani basaba sindavyibuka neza. Ku mupaka ni Murundi afise laissez-passer zana none visa ugaca utanga visa bagaca gutereramwo iyo $100 bagaca gutera baguhomekeramwo visa ugaca winjira muri South Sudan. Niyo woryama mu nzira ufise visa amezi 3 wiryamira mu nzira ntari umuntu akuvugisha uza wiryamira mu nzira uryama aho bishobotse nakararo mugabo ntushobora kuryama hanze kuko hariho abarundi babuze abakozi bakubonye baragusamamira. Ndiko ndabwiza ukuri jewe ninjiye muri Sudani y'Epfo nyagihe $1 ryavunjwa $150. Hasi niko ndababesha $100 yavunjwa 750 kandi mu minsi 5 borose $100. Murumva ko amafaranga ari menshi. Mu kwezi bashobora kuva $500 canke 1000 cyabona n'akazi ukora ariko namvuge minimum 5 barayaronka n'ukuri. Numva ko $1 ryavunjwa 750 ubu $1 rigeze ku bihumbi 10 by'ama South Sudan pound kandi n'ubu abantu bakubwira ati biracyameze neza aho kuba mu Burundi boba muri Sudani y'Epfo, aho kuba mu Burundi boba muri Uganda, aho kuba mu Burundi ariko Kenya ni igihugu ushobora kuronka akazi ariko mu abantu ndababwiza ukuri nimba uri kurahitamo ibihugu uhojamo nukuri Kenya udafise umugenzi ntuyihitemo. Ndiko ndababwiza ukuri kandi sindiko ndabaca intege mu mbabarire. Urumva hano barabaje ngo uri ngo South Africa yoshika Europe canke USA gute? Oya ivyo kiganiro cyo cyanzanye uyu munsi mbabarira kandi aho uracyari muri Afrika aho kugira ushike mu byo bihugu uvuze ni visa ubwirizwa kwiyumvira ukuntu wisabira visa. Aho ushaka we South Africa ugomba ube muri China muri Aziya aho vraiment kuguhonyora mu Burayi canke muri Amerika biracagusaba miliyoni ziri hagati nka 200. Nukuri n'akarorero ndakubwiye ariko murambabarira siniko ndavuga ivyo nta nivyo nzi ibiciro mu Rwanda ko nagereranye. Nuko ivyo nibaza yuko ari ivyo hanyuma ariko nariko ndabereka uburyo ushobora ugeze mu ivyo bihugu ushobora kwinjira mu ivyo bihugu bigeramo rero hanyuma ubuzima bugaca bubandanya. Ngarutse inyuma gatoya nimba ugomba kwinjira iyi South Sudan mwabyumvise ko nubwo tamuntu bareka arakugida imodoka irakujana kandi ntuzimira no kuri kw'Imana. Imodoka mbeko utiyumvira ko niyo bogera Juba muri Sudani y'Epfo utazi n'umuntu n'umuntu bavuga Icyarabu bavuga Icyarabu ni salamu alaikum utayizi bavuga salamu uvuze Igiswahili ushaka uruhu uzi Ikiganda ho utumvuga ati je bari kusebo canke karenyabo ati ugendawa aho ngenze nagaraki ukavuga ivyo nyene nuko babonye umwirabure asa nkuko kwacu atirabura tsikitsiki bamwita sebo. Barakwakira neza ba South Sudan se abantu bakize nta kazi benshi boguha mugabo wa South Sudan abantu bahaba bironderera ubuzima buroroshe ushobora gukora akazi akariko kose ufise umutahe niyo uca ugenda mu iroje hari ubuzu bita amaroje usanga uri ha ku munsi ukaba ufise ibihumbi byawe 50 ijana ushobora guteka amandazi yo nyine akagutunga anatande kumwe n'abandi bantu ufise umutahe wo kigura nk'akamoto niyo kuba kaboze ubaye boss ku munsi nushaka kuri ibihumbi 50 mu marundi canke ijana ukijyamira ngaho ubuzima nuko bumeze. Udashobora kugura imodoka kumbure nyene ko nawe ufasha kugura imodoka aho nibwo buzima nabonye bwiza no kuri imodoka urayikata ukavyibuha urumva. Ubwo twagiye uraya twaravyibushe kubera kwikatira imiduga kubera hari amafaranga hari ubuzima bumeze neza. Nukuri amafaranga ukegeranya wagiye ufise miliyoni 3-5 mu myaka 2 ufise miliyoni 200 ugakubita amagendero ukigira Amerika canke mu Burayi canke ukahitamo kubaka mu Burundi. Iyo nzu urahitamo nubaka inzu mu Burundi canke mbandanye Burayi.
aho niho umaze guhaguka mu mutwe, kumenya abantu, kumenya byinshi, kuronka amafaranga, kuronka amafaranga, kuronka amahera, niko umenyana n'abantu. Urumva, kuronka amahera menshi, niko umenyana n'abantu. Iyo utaronse amafaranga menshi, umenyana n'abantu nyine mungana nivo, ariko iyo Imana iguhaye amahera menshi, n'abantu mutomenyanye muramenyana, utangira kumenya ukuntu amahera akora, aho abantu baca kugira ngo bagende mu bindi bihugu, kubera ko Imana yaguhaye amahera. Rero ugenda mu rondera ayo mahera, nubwo yoba ari makeya n'ukuri, ariko ugenda uyarondera. Kuja kurondera amahera niwo muzi wa mbere uzotuma umenya ivyo utazi. Gutembera nivyo bintu bizoguhuza n'abantu utiyumvira ko mwohuye. Uko niko kuri ndababwira. Nabahaye uburorero mu bihugu bibiri, ariko nzobabwira na Congo, ndababwira na Tanzania. Uyu munsi nahagaze kuri South Sudan, mpagara no kuri Zambia, ariko navuze South Sudan cyane. Ushobora guhaguruka mu Burundi ukagera South Sudan, n'ukuri kw'Imana atari umuntu akugida. Urumva, akugida n'urugendo rw'iminsi ine ukabugezeyo. Nuko mw'ijoro wijamira mu modoka, bukeye ukaja muri hoteli canke ikinuko, ngo masome komantere, kandi murambabarira nsoma komantere zikeya, sinsoma nyinshi, canke ntivyanyorohera nsanze ata bibazo birebire birimwo n'abantu, nsoma komantere zikeya. Nuko rero bene wacu, ryama, gira ico rya Mungu, gira ico wubaha, mwana wa mama, ugomba kumenya ivy'ubuzima urareka, kandi sinzi ivyo yamugize replay, sinzi ivyo yaravuze. Katwibandanirize bene wacu, ndibaza ntiyarezwe n'abavyeyi bose, usanga yatukanye mu vya Mungu mana yanje. Abantu ndabamenyereye, gusa ndatahura uwutaratembera ntamenya iyi inzuzi zitemba zija. Icyo nabasaba, haguruka muve impande y'abavyeyi, muje guhangayika. Kandi ukeneye kuja hanze bisaba imbono, ukagira intumbero kanaka, kuko igihugu gitezwa imbere n'abo cyare n'abari hanze. Uko nukuri. Uno witwa Jeremia Kimana, urakoze Jeremia, iyi ni impanuro nziza. Ndagaruka kandi banze nsome uwitwa nka Kenya, woduhendiki, genda bagute mu nyanja. Uno witwa Byamungu Ombeni Zawa, rero nk'umwumva yankurikiye gabasha n'ukuri, reka tubandanye. Ariko mu bantu bankurikira n'abanyene barimwo n'ubwo ari bake, aho ntubeshe usanga ari bamwe bandika ko ngo pere enkoni. Reka tubandanye. We Byamungu, hajya nguvuze kumva, nguvuza Byamungu, hajya nguza kumva arumviriza. None nimba warahaciye bikanka, bisigura ko abandi byarangiye, kuko wowe bitazopfa bikunze. Okay, avuze ati kumbure yavuze yuko yahaciye bikanka, none ariko aca intege abandi. Oya, wowe bikwankiye ntukwiye guca intege abandi, kuko umuntu wese agira umugisha wiwe. Wewe bishobora kukwankira, ariko je bikankundira, uje bikamwankira, iyo bikamukundira. None murinda gushwanira iki? Murinda kuvugira nabi iki? Byarakunaniye, je bizonkundira canke undi bizomukundira? Nukuri icyo no kukimenya bro. Jewe so kuvuga ngo nuko byankundiye,
n'abandi byakundiye ni benshi ngo badafata umwanya ngo babibabwire ngo babaganirize. Umugabo urumva uko abantu dutandukanye, uwo byankiye no bikundiye ntibashira kwirata ku bandi canke ngo acintege abandi. Ni gute bafasha uwukwituye gushika muri ivyo bihugu nk'umurundi akunda abarundi? We Lionel umenga uri muri Kenya nimba atari umwitirano, ariko kumbure sinshobora gusoma mesaje zose abantu bose banyandikira, kuko je atari audio sinishura ndabasubiriyemo. Umuntu wese yandikiye kuri WhatsApp akabona sindamwishuye nuko yanditse audio ndayishura, nyuma ndayishura ntevye mugo ndayishura, kandi ubonye iyo byanse urongera ukarungika kandi. Rero nta kugufasha gusumbuka kubera ko muri benshi sinshobora kubafasha mwese, ariko ndiko nkubwira ngo kuja muri ivyo bihugu navuze uja muri Malawi ukuntu bigenda, Zambia sinabivuze, ariko navuze South Sudan ukuntu ushobora kwinjirayo. Mbere nzogarukana n'ibindi biganiro nk'ibi kugira ngo nze ndabafasha, kandi ukagenda neza hamwe, ukagenda ugasoma ugahaha ukazogaruka mu Burundi uzanye ibifaranga. Reka nsome reka mumbabarire gatoya, ndabona ko gusomera ngaha birangora bikagera gutyo. Uburyo bwose umuntu aba yarabutegekanije kugira ngo asome binyorohera, ariko ngire gutya. Murambabarira ngo nsome bimeze uko, nunze gusoma neza kandi nkasoma nyarutsa. Okay. Hano ndabona witwa Lionel, nakwishyuye yuko winjira uja kwasiyoni ugafata imodoka ugera Uganda ugafata iyindi, iyo ufatiye Uganda n'imbeze South Sudan. Dusigurire viza canke pasiporo ubumaro bwazo urutandukanirize. Urakoze, kandi n'ivyo ari abantu batabizi ibintu. Urumva viza ni kuvuga uruhusha ruguha kwinjira mu gihugu runaka n'igihe uzomarayo. Pasiporo nayo ni iguha uburenganzira bwo kuja ku mupaka winjira mu kindi gihugu canke laissez-passer. Ufise laissez-passer uca hasi ugenda n'imodoka, canke pasiporo uca hasi ugenda n'imodoka. Ugomba kugenda n'indege ugenda na pasiporo yonyene. Pasiporo niyo ushobora kurira indege ukagenda mu bihugu byo hanze, ariko udafise pasiporo ntushobora kurira indege, ntibikunda. Iza rero ibihugu vya Amerika n'Uburayi niyo ibagora kugira ngo bayiguhe uruhusha kugira ngo winjiremo kubera ugenda n'indege. Ariko ibihugu vyo muri Afurika viza uyitora ugeze ku mupaka. Ugeze ku mupaka w'igihugu winjiramo niho ucurihira iyo viza n'iyo pasiporo yawe. Ushobora kugira winjire duteremo ikashi dushiremo iyo viza, n'ikintu bahomeka muri pasiporo, urupapuro ni nka garanti uzomarayo, imaramwo amezi 3. Baguhomekeramo gumwaho kantu bita viza, ukareba amadolari runaka, bakavuga ati mu mezi 3 nibwo urushaka kuba muri iyo bihugu. Inyuma y'amezi 3 sinzi ko byose bigira amezi angana, neza amazi mu gikombe. Okay. Ati viza izohera amezi 3. Niyo viza rero, viza itandukanye na passport. Nimba wahora wibaza ngo viza na passport nicyo kimwe, cyose kimwe. Ugaca mbanda ibindi bibazo hano. Ureka kuntwenza ndagukunze, uvuga utuje nubwo uvuga ububeshi.
eh mvuga ntuje. Mm? Ariko mvuga ububeshi, ni ukuri simvuga ububeshi, urambesheye none mbeshe iki? Hari icyo ndagusabye? Mm? Abarundi niyo mpamvu usanga hariho abantu batabigisha ibintu n'ukuri. Nk'ubu uriko urandenganya, ariko nabwira ibintu by'akamaro, ukaba uriko urandenganya kuko ndabeshe. Reka ngire ndabasezere. Uwo mugabo araduhenda. Ya Mungu ombeni zawa sawa, urakoze. Ariko atubwira ububeshi ni inoti y'ubuzima nagendeye. Urakoze sha. Turira amapine none. Urakoze. Twebwe twaragiriwe amahirwe make tugashika Zambia, ariko turifuza kubandanya. None uwo mwodufasha uri Zambia n'ukuri atari amafaranga yabagufashije, nta muntu yogufasha, kuko uriyo ugenda muri ambasade y'igihugu ukeneye aba muri Zambia, hanyuma ukabaza irya ambasade ati none kugira nje mu gihugu cawe muri Amerika, mu Burayi, mu Bwongereza, notanga amahera ngahe? Bisaba iki? Bashobora igikenewe cyane nuko ufise pasiporo, kandi pasiporo idaheranye ugiye urarihira visa. Utayifise ubanza gusubira mu Burundi, ugaca uva mu Burundi ukinjira muri Tanzania ugongesha, kubera aho nta visa batanga. Ariko uvuye muri Tanzania winjiye muri Zambia ugaca ugongesha ku mupaka, ugashyiramo visa, kugira ngo nibaja muri ambasade bagusabye pasiporo babone ko ubaye muri icyo gihugu mu mategeko. Ubaye muri icyo gihugu mu manyanga, bijya byo kwitwa nk'impunzi, ata pasiporo vise, ushobora kuva muri ibyo bihugu ngo winjire muri Amerika cyangwa Burayi, kiretse ugiye nk'impunzi nyene ari UNHCR gutwaye. Yego, ubu ndavuze nguso uwo n'umusawa Sudani hoho n'ikindi gihugu. Uwo n'umuswa Sudani yo hoho n'ikindi gihugu. Ubu nk'ubu bya Mungu wenshi mbona kuri Imana indinde. Sinavuze Sudani, naho navuze ntawe wumvise, kubera ko nyine ufise ubwenge buke. Navuze South Sudan. Nka wewe ariko ntacyo ndakorera, mbanza nakubyutse. Uza kumva arumviriza. Komera sha Sineri Nyankamugayo. Ubundi ni mahoro cane Daniel. Amahoro disi. Amahoro. N'uwitwa Edi Frank ndayiragije. Murakoze Edi Frank. Ubundi ti komera cane, hanyuma tuze dusubire misiyo yo kuja Buraya. Iyi nzobiganira ko byimbitse, ntacyo, nta ngorane byo. Izo ngendo zose wavuze twazifata dukoresheje amafaranga y'amarundi, amayero, $1. Amafaranga y'amarundi uyakoresha mu Burundi gusa, ubwirizwa kuba ufise amadolari. Reka mboneyeho n'akajya kubivuga ibi. Urakoze. Ariko umuntu abaza ikibazo agaca yibutsa ibindi bintu. Igihe cyose uzumva ugombye kuja hanze, ikintu cya mbere uzokora, uzubanze ufate amafaranga y'amanyarwanda ufise canke amarundi, uyavunjishe mu madolari yose, usigaze amafaranga agukura mu Burundi gushika ku mupaka
urenze ko n'ayandi makeya kumbure nko ku mupaka bashaka gusaba bamwe babasaba ibiturire ikintu runaka, ayandi yose ushyira mu madolari, kuko igihugu cyose uzinjiramo ugishika ku mupaka haba hari abavunjayi, ushoboka ati nshaka kuvunjisha $100, ugaca ufata $100 ugaca uyivunjisha mu mafaranga y'icyo gihugu winjiyemo, haba hari abavunjayi, icyo kabisa ntuzigera ukibura. Bagashaka kuvunjira ugaca ugura carte simu y'icyo gihugu, mu gihe ukeneye carte simu uze witwaze telefone gusa, hanyuma ugaca ufata ya mafaranga y'icyo gihugu uyabona bari kuri nimero uko biri kose, kandi ubonye nk'amafaranga baguhaye muri $100 n'ibintu mu kubiguruza umenya uko bigura, kubera babona ati bampaye makeya, ukaza ugereranya nyine mu kugura ikintu cyo kuvuga ngo upfa kugira, kandi bakwiba none usanga barabigufasha. Nuko bigenda uza ufate amafaranga y'amadolari aba ariyo uvana mu Burundi. Icya kabiri turabajije ngo serejiwe bya Mungu, twakubwiye ngo uwo muswa ama nawe urumuki ntiwamumbarije se, yambarije umwe ariko arahanuka ngo we nawe ngo numuki, ubwo ngira nafise kundi kuntu nawe abisigura arazi ubundi muntu hari nokwirirwa ndamutaka umwanya gusa, nabonye ariko umuntu nkawe nashobora kunshi intege, nzoguma ndabigisha bene wacu n'abashikanje, bibwirwa benshi bikumva bene byo. Courage mon frère, uwo n'umwe agenda atabaza agasaza atamenye. Urakoze vuga rwose, oya narakoze sindenza aha, kandi negereye mikorofone ngwira imbere yanje, sinovuga birenze aho, uranyuga burema akavuga ku cyaho ati kuva mu Burundi gushika muri South Sudan n'amafaranga yanayanaye wanyumva, kubera yuko iyi mikorofone yanje yumvikana. Ntimuriko muranyumva none mvuze gutya? Duhe imitwe sha tumenye yo guca mu Burundi bikomeza kwihangana. Yes Daniel, none wewe ntuza muri vacances, nibaza urazonondera kuri iyi fone tuze turayaka amaso ku yandi. Ibi sinabikwemerera kubera yuko iyonje mba ndi mu bindi bintu, kiretse wenyine niwanyandikira, ariko urakoze kubinsaba, kiretse wenyine niwanyandikira inbox tukamenyana, hanyuma nkazabikubwira, ariko bivanye n'umutekano ushobora no kutabimenya. Ariko ndaza pe, ndaza. Ndakubaha mutama wanje, ndi South Africa. Urakoze. Ubu ni Salome Dusenge. Urakoze Salome. Bya Mungu, Imana imuharire, kandi abantu nk'aba bazamuha. Ubona muri karantuka ni umuntu uzayantutse, niyo mpamvu nacika integereza. Benshi bandika neza mbwo umuntu akantuka. Ubundi ati gushika Canada uri mu Burundi ufise amahera ibyo genda gute grand frère? Urakoze. Ufise amahera angana gute? Urafise nk'ibihumbi 10 by'amadolari, ukagenda muri ambasade ukabibabwira, ambasade ya Canada ngaha mu Burundi iriho, ukababwira ati je nshaka mumfashe uburyo ninjira muri Canada igihugu cyanyu. Niho baguha visa, bakaguha visa bagashira muri passport yawe, bivanye n'uko wavuze neza icyo ugomba kuja gukora muri Canada, canke werekanye ko ufise icyo uja gukorayo. Ugomba kuvyiga rero uragenda nko kuri YouTube ukaraba ati abaza ashaka kubwira ariko ati n'umuntu uja muri Canada gute, nta mafaranga bisaba, ukaraba amavideo ukuntu bategura dosiye, ukaja kuri website ya Canada ukabaza ibijanye no kuja ngo mu Burundi uja muri Canada icyo bisaba, hanyuma ukuzuza izo mpapuro ukaziprintinga ukazisohora ukazuzuza, ukajana muri ambasade, ibisabwa bakabiguha, bakaguha visa canke ukarondera bigufasha. Usanga bigusabye amahera makeya, amafaranga iyo akenewe uyatanga muri ambasade canke werekanye. Ushaka gusaba visa y'ishuri bakayiguha, ukagenda ku mafaranga makeya cane,
umuntu wese n'amahirwe yiwe nuko ariko niba udashobora kuronka nk'ivyo bihumbi mvuze nukuri sinokubesha kubera hariho n'ababa bifise vyanse abafise nk'ibihumbi nka 50 vy'amadolari muri ugasanga kuja muri Canada vyaranse canke muri aha mu Burayi reka tubandanye ariko nakwishuye abo baturutse manda ya gatatu okay je manda ya gatatu vraiment nta niyo nzi kweri je yabaye naravuye iyo kweri ngaho uriko urarota nimba ari jewe uvuze manda ya gatatu kabisa yeje ubundi David Kenzo yewe kaye nari naragiye kera ahubwo ubuze icyo uvuga usanga atani ibyo waruzi abantu bankurikiranye kuri YouTube kuri Facebook na YouTube je natangiye kubibereka ndi hanze 2014 none ivyo bya 2015 byari bwabe hasoni uzotwigisha ingene bayi bookinga rero oya namurabyerekana rimwe rimwe ariko n'akazi karekare sinogashobora uragenda uraba bigufasha ngaho n'ibindi bintu birebire urumva nta muntu yoza kubyigisha ngaha kuko ntabyo nanje nzi cyane si ni birebire uraraba bigufasha canke uvyige aho watorotse uzotwigisha okay sawa bya Mungombe ni sawa hama nawe wagiye utorotse ubwenge buke gusa nibakunyishurira ariko umuntu ombeni Serge ndamubloke bantu banje ni mu mporo gusha ndamubloke ndamukuremo kubera niwe muntu wenyene yantutse kandi yantukiye ubusa nta muntu ndiko ndatuka ndiko nabwira nabi wewe yantutse kandi je nta muntu ndiko ndatuka ariko reka namureke hari abantu bahora bantuka mu nyuma bahavuye barankunda bari muri Saudiya barabimbari n'ubu ndazazwagira igihampunde gusa ntacyo uza nagufashe ntacyo iyindi commentaire imwe yonyene gusa ndaje ndakublock ya Mungombe ni zabantu uwo no muhanura arekane uwo no muhanura akeneye uno hanura akeneye kugenda neza Canada yoca Tanzania kuri Canada Tanzania mbase ya Canada na Australia no bimufashamwo ndafise ico no bivuga ko we akimana nimba ubizi nyandikira kuri WhatsApp tuzoje ngaha kuri live dukora ikiganiro ubisigurira abantu kuri Zoom nimero yanje tora ikaramu ndayiguhe nimba atayivise nakamenyetso ko guteranya 350 358 46 58 331 ubundi ukira audio canke ukampamagara hanyuma tugakora ikiganiro muri Zoom ukabisigurira abantu uriko urabafasha nukuri uwo ukoze kandi wamufashije cyane cyane jewe mba ndiko ndabigisha ibintu nyinshi je nshobora kwandikira umuntu kubera abanyandikira ni benshi no kuri mu mbabarire kiretse aho nyandikira ni Jeremy Akimana nimba uri kuvuga ukuri by'ukuri utari bamwe babesha ariko mbabarire kiba ari byiza cyane uri umuntu muzima ni muri Sudani y'Epfo man ukomere bya Mungu ombeni zawa wewe uri muri Sudani kandi uri kuratukana none nk'uwo wagira mandate ya gatatu nibaze ko atamakuru afise ibyo kuja kurondera ubuzima bitandukanye na politiki bene wacu reka abafise imbono batahure nawe udakeneye kubimenya ubyihoze Daniel ezagirwa mu bloke bya Mungu oya nukuri reka nukuri je ndamubabariye kandi murabona ko yagize ibintu bibi ariko ndamubabariye mugabo nukuri namufashe
yego pe. None wewe uri muri Sudani y'Epfo Gazawa uri hehe? Uri Gumbo, uri Sherikati, uri Nimure, uri hehe? Uri Jebere, uri Konyokonyo? Mbwira, uri Jebere, uri Konyokonyo, uri Customer, uri Tongping? Mbwira, uri Sherikati? Mbwira, uri Atrabara? Mbwira ahantu uri, andika muri komantere umbwira ahantu uri Nimuri, Konyokonyo, Gumbo, Sherikati, Jebere Kuju, Customer? Mbwira ahantu. Urumva ko noneho kubwira ko ndahazi, vuga nawe aho uri twumve. Okay, reka twibandanirize. Uri Juba, uri Juba Town, uri Juba Raha, uri hehe? Uri Tongoping, uri Haimarkal? Reka tubandanye. Sorry bro, oya nukuri nihanganye ntacyo. Mbabarira wangu gusa mfasha ndi Sudani y'Epfo. Umva ngufashe kandi uri kurantuka. Imana igubabarire. Yego sha, nimba uri Sudani y'Epfo wambwira ahantu uri nkakumva. Ibyo bijuju byihose. Mwarumogi wewe tubwire ibyo uriko utubwira, ureke nabo bahimvye kanyanga. Batokana muri komantere. Urakoze jana, muretse mwene wacu Bosco ukomeye. Ubundi ni abahungu bumva bakwihanganira, abahungu bumva bakwihanganira burya inkoni z'abagore ni bavuge burya nibavuga umuntu abashakire abagore b'aba diaspora. Ubundi nimero yanyu usanzwe ndayifise kandi twama tuyaga cane mon frère. Ndafise nimero yawe gusa ndaza kukwandikira, apana kwandika ego audio Jeremy. Ego byiza Jeremy nyandikira ubunyene kugira ngo nce ndabibona ndakwandikeko ndakwibuke. Andika ubunyene ndakwibuka. Hamagara kwanza, hamagara kugira ndakwandikeko utugaruka live kugira ngo niba ndondera uzuntore. Nce ndakwandika kuko tuvuganye iby'ikiganiro kugira ngo tuze kuganiriza abantu ubafashe uburyo boronka visa zo kuja muri Canada baciye muri Tanzania, ariko ntuzubahave bakora ibintu byo kubiba. Mbabarire nubwo tuganira, uzubaha imitwe gusa. Bite niwe tweko turavugana. None Jeremy uravuga ati wafasha abantu kuja muri sindiko nakuyemo volume two tuvugana jeje nyene ntawe ndakumva. Wavuga ati urabizi umuntu wafasha abantu ukabereka inzira y'ukuntu bakwigira za Canada baciye Tanzania muri ambasade. Wenda mwengo ubu muri South Africa. Niko mbonye mbese WhatsApp yaho. Uracari ku mugabane wa Afurika canke muri Aziya canke muri Europe canke uri mu Buraya muri USA? Okay, rero kuva ugiye muri Aziya, uri muri Aziya ukaba uzifise inzira, ariko ni byiza none ko icyo utarikinira kandi wumva bishoboka. Nimvo z'amafaranga canke sinzi, ariko sorry ikonye tuko turavugana mbwiza kubaza.
sawa rero wowe uzoze bwatugire ikiganiro kumbura ukuntu nyine ubonera akaguha abantu tugatanga uburyo abantu ushaka kurondera urabaha imitwe abafise uburyo gusa ukabarinda kwibwa kubera ko nanje abantu mfasha ndabarinda kwibwa za nzira zituma uramutse ndabica nabwira ati umuntu azokubwira ngo mpa amafaranga ndagufasha ibi ntuyamuhe aba ariko arakwiba nawe uriko uramufasha uramwigisha ukamwereka ati amafaranga atanga uku niba ari byo yamusaba muri ambasade n'iki kumbura ugiye kubabwira wewe mugabo ukabarinda ko bibwa kuko abantu benshi usanga bibwa amahera abandi ugasanga batakaza amafaranga mu buryo rero ivyo ubona ko wowe barinda uzoze tugire ikiganiro ejo wembwira isaha ufise umwanya muri South Africa dutandukanye isaha imwe turahuza amasaha tuvugane ko nta kuntu twoza gukora ikiganiro mu ijoro abantu baryamye saa yine niho usaba saa tanu reka nakwandikire muri komantere akantu k'ubwenge sindakavugira ngaha hanyuma uzoce dushe dukora ikiganiro ejo ndakandika muri message apara muri komantere urantunga wowe ejo uzoce uza ariko tuvuganye ko mw'ijoro abantu badukurikiye mumenye ko bazoba bari bahari nka saa tanu rero gukora ikiganiro hanyuma saa tanu zo mu Burundi canke saa sita nka twatangiriye saa sita ntabwo ari sawa no saa tanu zo mu Burundi turi dutangira ikiganiro hanyuma duce mbese kiba ibibazo bashaka kuja nko bya ntuzenya udushobore kubaha umuco buke buke nubwo utazogenda ko muri 100% ariko ibishoboka uzobibabwire we urankurikira kandi uza ko tuganira ndazi nsanga ndakuze ko biri kose ni gufasha bene wacu rega wangu kuko twakuba twaravuye mu Burundi ubwira inzigo yiki ko utabafashije n'ubundi bazohava canke bazokena bakwibe byiza urabafasha rero kugira ngo ni wapfa hagira abantu bazorira jewe ndazi yuko hano mubonye kwi profile yanje ku munsi banditse ko live wowe ukiri uri muzima ndazi ko n'ukuri atobura umuntu arira kuko avuga ati hari ikindi kintu nari ndindiriye kumva ejo atari bwambwire uko nta kintu ndiko rero ya rero urabwira abantu ukabafasha ibyo ushoboye nubwo kumbura nyine ushobora gufasha bose kubura n'umwe akwibuka akavuga ati yarangiriye neza yarampumuye amaso hari umuntu arambwira ngo viza ngo na passport bitandukaniye ibyo bikana nta na kimwe azi ariko nk'umuntu abubwiye aho bitandukaniye yabyumvise nuko abana kazina kimwe nuko ndagushimira rero nkomeza muri komantere ndagushimiye cyane kandi nikanandike muri komantere akantu k'ubwenge muri message esa urakoze cyane okay ndakwandikira ka kantu navuga hanyuma ako niko k'ubwenge nariko ndakubwira nca nandika abantu baza ko bakabonye ejo tuzohurire ngaho kubera ushobora kundondera ugasanga urambuze ariko ngaho bizisho bigenda neza mu buryo bwo guca niyo yindi nzira kuko ngaho aho mpamagaye bariho abantu benshi bariko barandondera ushobora usanga kumbura ndi busy ugasanga sindaguhitabye niyo mpamvu ndaguhaye iyo yindi adresse y'ubuhinga bwa email okay hariho indirimbo ivuga nimba Imana ishaka yuko uba mu mahanga uzohaba byanze bikunze kila kitu ni ubugombe bw'Imana kandi mu Burundi
nta ambasade ya Canada ihari Daniel. Nivyo urakoze Moise, nimba atari ihari uzoca ugenda hirya rero nta ngorane. Ariko hari ibihugu ntakekeranya ishobora kuba irimo. Reka nce mbandanya. Uburundi atari ambasade ya Canada aho habuze na residence n'imiburiburi oya ambasade byumva ibyo ntibibaho. Reka tubandanye. Mukeshimana Magi Hitimana baturangire none. Ariko yakavuga ngo abahungu bumva bakuyangana inkoni zo kurya inkoni z'abagore ngo barangire uwo ariko arabyina shani ibyo uza murumviriza iyo mucamuja nabo. Reka dukomeze hano. Ndi Juba Town wowe muri karantuka sawa ndumva uri mu gisagara nimba utabeshe. Mwiriwe neza aho usanga uri hariya customer uri kurambesha canke uri jebere kujo canke uri gumbo. Mwiriwe neza. Ikiyago nk'iki ni ciza kugwaruka. Ubuzima buronderwa kuguma wicaye muhira si vyiza. Ubuzima buronderwa kuguma wicaye muhira si vyiza sha nshuti yanje Anje ndiho kubwayo. Si vyiza gute ururengo kuko ni gutera ururengo kuko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Of course nja dukomeze hano. Imana wowe yabenze abantu bashaka kuba abakobwa none baguma bamubwira ngo ntabereke abo bantu. Uwo mwanya uriko ufata mu kuganira natwe hari abantu bazokwibuka kandi bazongera bakwifuze ku mpanuro zanyu mutanga mu mfaya. Rero nukuri ubujemba nijyanye ariko murabona ko ndiko ndabaganiriza. Jewe nagumiye audio nagutumiye audio Ange Philibert ndiho kubwayo kumbure watumiye audio yiki ndayivugirize hanze se bose bayibona. Ariko sinocanga ibintu kumbure ndabikora hanyuma andika muri komandere mbwiye ko ari ngombwa ko ndayivuza abantu bose bayibona. Abantu benshi nababeshi bro. Yego niko bimeze. Komeza naho ndahageze muhejeje muga ntaco gusa ndabakunda urakoze Theogene. Ushobora gusubira inyuma ukaraba ikiganiro n'ikibazo. Ndiko ndagukurikirana sawa ndashimiye n'abadukurikirana cane kandi ndiho abane n'abadukurikirana nshaka gukurikirana bose kandi ejo ni heza kubabishaka. Yes urakoze cyane. Ubundi avuze ngo Dani uze usoma witonze. Ntabwo nitwa Mukeshimana soma neza witonze. Urakoze Muheshimiwa umbabarire niko mba niko ndihuta none gashana usoma nitonze ku mantere 88 ga Mutama nimba uri Muheshimiwa umva nozimara vuba gasha. Hariho abantu n'abasomeye message baca bahinduka bakampinduka. Hariho inzira abashaka kuja muri Polonye biroroshe. Inzira yo kuja muri Polonye ntiyoroshe ariko iriho nyene ibyo uvuze nibyo. Gusa muze mwirinde kwibwa kubera hariho abantu bavyibiramo ariko iyi nzira avuze kuja muri Polonye no kuri iriho no ushiye muri Polonye no muri Nuzenya. Ego reka tuzobigaruka ko n'iki nzobabwira inzira zihari. Ubu nawe rero urashaka kunyandikira nimba ugomba ko twafasha abarundi cyangwa impamagara ubunyene nawe duhane rendezvous umunsi tuzoja live ngaha
tubwire abantu badukurikira, ufasha abadukurikira ukuntu boza baronka inzira yo kuja hanze. Iyi niyo ntumbero nyene je nshaka, umuntu wese azi ikintu azi ku nzira yatuma umurundi ashika hanze canke kumugura ubwenge, azaze araza tukiganirize ngaha abantu. Wewe n'ubu urashobora kumpamagara nkashira kwitaba ubu nyene kugira ngo uje kwitaba urya wundi, hanyuma n'ukuri nawe tugahana gahunda hirya y'ejo canke wowe ukampa rendez-vous wewe n'ukuri. Jewe ni jewe aho mpa hose jewe nzigora, jewe nije nzoba ndagukeneye kugira ngo dufashe abantu. Ubundi witwa Moise Peace Shisha, urakoze. Hamagara rero Moise duhane rendez-vous kugira nagire uwa mbere. Ubundi avuze ntibikenewe, urakoze. Byiza munyishura inbox, oya reka ariko namwe murazi kugira ariko ndi ngaha nture inbox gute koko mana yanje. Iyo utanditse ngaha muri commentaire nukuri ntivyokunda, keretse wanditse muri commentaire nyene nkaca nsoma. Sinuje inbox ntivyokunda, ndi live kandi no hanyuma ndazi sinza kujayo utabikoze ngaha nukuri wawe, canke uhamagare kuri WhatsApp nimba ari cihuta ukimbari. Turagufana Veno urakoze kuba mudufana. Dusubiremo inamba bro n'akamenyetso ko guteranya 358 46 58 31 314. Daniel Mugisha. Duhe imitwesha tumenye iyo duca mu Burundi bikomeza kuyangara. Urazondondera kuri iyi nkora nabisomye, izi misali zose nazisomye. Okay. Ndakeka nta muntu n'umwe ntasomeye message. Muri message 92 kasubire inyuma dawe ko hariyo message zishaje. Mbona bisome 92 ariko ntimwakoze commentaire cyane, ntimwagize partage cyane, ndabibona kubera ko iyo mugira partage ndabona isazi hano ariko ndayipome yano n'ikigaye. Isazi yabonetse gutega mana ndasazi yo mu nzu yanje, itangaza nayo irapfuye kwe. Nayo irapfuye kabisa. Ikigaye mugiye hehe koko? Sabwe muri bande, muri bande, ndabumva muri bande. Muri bande ko mutavuga. Urugi ariko aravuga ngo ahora arazi inzira runaka cane, uwundi muntu ugomba kugira icyo uruzi. Ko ndi live none ko ndi live urashaka kunyeretse amajambo nk'abiri gusa, kuko ndi live sindakata live. Nyarutse. Inyisho ni amajambo abiri gusa, udekararwa n'umuntu wawe agukunda nka mwene wabo canke umugenzi. Ntihazagire uzoguhenda ngo yo kudekarara
atari kujya kuvuga ngo ndekaraye mwene wanyu canke umwana wawe kuko agukunda, ajewe ndakudekaraye nkakuzana nuko naba nkomeje kugira mwene wacu canke naba nkomeje kugira umugenzi. Kudekarara ni amahirwe woha so canke nyoko canke mwene wanyu so wanyu. Rero nta umuntu mutazinanye ntiyokudekarara kiretse ukoresheje amafaranga yawe kumbure vyokunda. Muze murungike audio nzoyumviriza nzobishura kubera ko sinkunda kuboneka cane kubera nkubareko message 800 urumva ntishobora kandi utarungitse audio sinzokwishura. Murakoze. Rero undi muntu yarahamagaye ngira ni wa wundi twariko turaganira ariko nabo ndamurabe. Okay, reka ndibandanirize kumbura ngira ni wa wundi ariko aravuga ngo yafasha abantu. Hanyuma mu gusezerana muri commentaire rero bene wacu mu byo tuvuga bisaba gufata ingingo kandi ukamenya ikikujanye kuko utumenye ikikujanye ntaco wimarira. Abenshi baragenda bakibagira icabajanye, igikuru ni kumenya intumbero ikikujanye. Abantu bagera hanze bagatangira kunywera inzoga, bagatangira kunywera akamogi, bagatangira kunywera bigira mu bagore kubera ko baba barose amafaranga, bagaca bibagira yuko bavuye mu Burundi bakenye. Nibo bantu usanga rero baca baho nabi hanze, bagaca baza baratukana ngo hanze ni habi, hanze ni heza. Funga ikiganiro usome ku kayoga hama wiryamire. Oya nta kayoga ndiko ndagira, aya ni amazi ndiko ndanywa kandi kubera ko nakomye bayigone sinongera kuyanywa nca ndayasesa. Umuntu ugira partage ari online, uragira partage hanyuma ukagaruka. Tubwire mutaha murakoze. Nta commentaire ntasomye, reka ndabe aya mace ndabasezera bene wacu, tuzosubira ejo. Nuri natwe twari dushomereye, mudukurire natwe dutere imbere kandi duteze imbere abandi kuko naho natunguye ikiganiro ndumvise nshabakiyeho nuko urutwa Theogene nibo tubwire mutama nababwiye funga ikiganiro nyuma yavuze muto yogira partage, umuntu ntiyogira partage ari online. Yes, twabigize bene wacu mu byo tuvuga bisaba gufata ingingo. Okay, nta commentaire ntasomye, uwo ntasomye commentaire no kuri ambabarire. Abantu bakoze partage 53 mwakoze, abantu bagize commentaire 106 nagerageje kuzisoma. Uwo ntasomeye ntawuriho kuko aba yongeye kwandika kandi shaka kopi akayigarukana. Nizere ko mwashimye kandi mwakoze like ikiganiro kandi uje ngaha ntukore like. Hari igihe nja live ntubibona. Burya Facebook iyo ukora live canke ukagira follow na like, ukoze ubikora follow uyikora rimwe, like uyikora rimwe. Like hariya hejuru kuri likinga isheni ibyo bifollowing ubikora rimwe, ariko buri munsi ku kiganiro umuntu aje live urashirako commentaire ugashirako na like.
bigufasha yuko Facebook ibona ko uwo muntu ari gwawe iminsi yose ngiye live irabikwereka Facebook yuko uwo muntu aje live. Rero ni kuza mukurikira ikiganiro mukanagikunda kugira ngo Facebook izibafashe ko ikiganiro cyanje kibona buri munsi, utabikoze uzihombera. Bamwe baza kumbaza ikiganiro caheze kubera ko batabibonye. Ndabashimiye rero abashoboye kuza ngaha ngo tuganire, ndakengurukiye abantu bari mu Burundi, ndakengurukiye abari mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Sao, Sudani, muhezagiwe cyane kubera nabonye ko ari abariyo batangiye kunuka mu nyuma bakambwira ngo ndabafashe ibintu runaka, nicyerekana yuko nkurikira kandi ndabikunda cyane. So rero ndumva ntaco norenza ko nukuri usibye gushimira umuntu wese washakanye kiwe akankurikira. Marie Rose ndayishimiye, nawe ati komera, nawe komera. Jeremy urakoze bya Mungu ukomere. Muheshimiwa urakoze. Gilbert wakoze nawe n'abandi bose mwiza giku. Ejo nzoza live na wa muntu ababwira ukuntu muronka visa yo kuja muri Canada nkuko mwabisabye. Imana mu ijuru ibane namwe. Yes, nduga ikiganiro kandi batakibonye ngaha bazokibona kuri YouTube, bagashana gishira kuri YouTube naho baze bakiboneyo. Imana mu ijuru ibahezagire. Bye.